benshi twakuze tumwumva ku maradiyo, abandi bagiriwe amahirwe yo kubibaho bafise imbonesha kure baramubonye ku mateleviziyo, ariko si benshi cyane bagiriwe amahirwe yo guhura nawe amaso ku maso. Mu bihe byiwe yakora ibitangaza, mbere n'abana muri quartier bakamwiyitirira, umwana agakura yiyita ngo Ndinaka. Yarubatse izina mu mupira w'amaguru gushika yaho mu mwaka wa 2012 aba ariwe mukinyi wa mbere ahembwa amafaranga menshi ku isi. Numwe mu banyafrika bamenyekanishije uyu mugabane w'abirabura nk'ushobora kuva ko abantu badasanzwe mu rukino rw'umupira w'amaguru. Uyu ninde inyuma y'umupira w'amaguru abayeho gute? Yitwa Samuel Eto'o Fils, yavutse ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1981. Avukira Incon muri Yaounde, ni mu gihugu ca Cameroon. Ni umukinyi wa kera yabigize umwuga mu mupira w'amaguru. Yakina nk'umusatirizi kuva mu mwaka wa 2021. Niwe arongoye federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon yitwa Fecafoot. Samuel Eto'o Fils si umunyakameruni gusa kubera ko afise n'ubundi bwene gihugu bwo muri Espagne kuva mu mwaka wa 2007. Ariko naho biruko afise ubundi bwene gihugu, ntibikuyeho kuba yaravukiye i Yaounde muri quartier ya Mvog Ada. Eto'o, papa wa Samuel Eto'o Fils, kugira ngo ashobore guha ubuzima bwiza abana biwe batandatu, ndavuga abahungu 3 n'abakobwa 3, yarasanzwe akora umwuga wo kuba umukontable. Byamusabye kuva aho yarasanzwe abayimukira i Douala kugira ngo ashobore gufasha abana biwe, acaja kuba muri quartier ya New Bell. Samuel Eto'o Fils kuva akiri umwana yarakunda umupira w'amaguru, agakunda cyane umukinyi yitwa Roger Milla. Gukunda Roger Milla byaje gutuma nawe yumvamo umupira mu buryo budasanzwe, nuko arakinira iwabo muri quartier, ariko afise imyaka 13 n'inusu acaja gukina mu cicaro ca kabiri muri kiriya gihugu iwabo. Afise imyaka 14 nibwo yerekeje ku mugabane wa Buraya mu gihugu c'Ubufaransa mu gisagara ca Carpentras, ariko siho yashaka kuguma, yashaka kubandaniriza i Paris ku murwa mukuru w'igihugu c'Ubufaransa kugira ngo abandanirizeyo ibijanye n'umupira w'amaguru. Ibi ntibyamworoheye kubera ikibazo cy'ibyangombwa yari afise. Uyu musore ntiyari yemerewe kwiga, ntiyari yemerewe gutembera cyangwa kwishira ukwizana n'ukwidegembya mu Bufaransa kubera ukutagira ibyangombwa byemewe n'amategeko. Yaje kuja i Paris kwa mushikiwe, ariko kubera kubura bya byangombwa abandanya n'ubundi yugaraniwe mu nzu adasohoka kugira ngo atazofatwa n'abajejwe umutekano. Amaze kubona ubwo buzima bugoye, yigarukiye i Douala muri Academy ya Kaja Sport. Inyuma y'umwaka umwe gusa agerageza amakipe atandukanye ngo arabe ko yoronka amahirwe, Real de Madrid yaje kumushima, nuko iramuhamagara kugirwa ibipimo mu gihugu ca Espagne. Samuel Eto'o Fils mu kiganiro n'abamenyesha makuru imbere gato y'igikombe c'isi cyo mwaka wa 2010 yaratangaje yuko atazokwigera yibagirwa umunsi wa mbere aja gupimwa muri Real de Madrid. Akaba yaravuze ati, nashitse ku kibuga cy'indege nambaye agapantaro k'aka jeans na t-shirt gusa. Ico gihe byari muri hiver, imbeho iranyica ku buryo budasanzwe. Nari kumwe n'uwundi mwana wo muri Nigeria yitwa Antonio Orise. Uyu sinzopfa ndamwibagiwe. Uyu mwana ariko yaje kuvunika, ntiyatera imbere nka jewe, ariko n'uyu munsi turacara abagenzi ngo yarantabaye muri ico gihe imbeho yagomba inyice. Mu by'ukuri nta na rimwe byorohera abana bavuye ku mugabane wa Afrika kurengana mu buryo bworoshe, ariko byarakunze. I Madrid ahashitse yaratsinze ibyo bipimo yari ko aragirirwa, ariko ntiyahagira ibihe byiza. Yabandanije zaratizwa mu makipe atandukanye gushika mu mwaka wa 2000 agurishwa muri Mallorca. Yavuye i Madrid akinnye urukino rumwe gusa ruri officiel. Ico gihe acagugwa miliyoni 7,200 z'amayero. Kuva mu mwaka wa 2000 gushika mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 2004 i Mallorca yahakinye inkino 120, atsinda ibitsindo 48. Samuel Eto'o Fils yabaye umukinnyi w'icamamare mu makipe akomakomeye ndetse atandukanye yagiye arakinira, harimo ekipe ya FC Barcelona, ekipe ya Chelsea, ekipe ya Everton, ekipe ya Anzi Makachkara ndetse n'ayandi atandukanye. Uyu mugabo Samuel Eto'o Fils yakoze igitangaza cyo kuba ariwe mukinnyi yahembwa amafaranga menshi gusumbya abandi ku isi yose mu mwaka wa 2012. Ico gihe yakina mu gihugu c'Uburusiya. Samuel Eto'o Fils mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru yarabaye umumeyer buteur, no kuvuga uwatsinze ibitsindo byinshi muri Cameroon, muri ekipe nserukira gihugu ya Cameroon, aho aharurirwa ibitsindo
ibitsindo 56 ndetse akabaza no mu kibanza ca kabiri nk'umukinyi yahamagawe kenshi mu mugwi nserukiragihugu wa Cameroon kuko yahamagawe inshuro zishika 116, akaba akurikira uwitwa Rigobert Song, uyu nawe yahamagawe inshuro zishika 137. Samuel Eto'o-Fils yarabaye kandi uwatsinze ibitsindo byinshi mu gikombe citiriwe Coupe d'Afrique des Nations, aho yatsinzemo ibitsindo 18 ari wenyene. Yarongeye kandi aba umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri Mallorca, aho yayitsindiye ibitsindo 70. Yaraje mu kibanza c'icenda mu mateka ya FC Barcelone nk'umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi. Ico gihe yanganya na Rivaldo, bakaza inyuma ya Lionel Messi yatsinze ibitsindo 130, bagakurikira kandi César Rodriguez, Luis Suarez ndetse n'abandi. Samuel Eto'o-Fils yaraje kandi mu kibanza cya 15 nk'umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri shampiyona ya Espagne, aho yaharurirwa ibitsindo 161. Samuel Eto'o-Fils ari mu bantu bakundiwe n'umupira w'amaguru ndetse akabigiriramo n'umugisha ku buryo byatumye mu mwaka wa 2015 aza ayoboye urutonde rw'abakinyi b'umupira w'amaguru muri Afrika bari batunze gusumbya abandi. Ico gihe mu mwaka wa 2015 nkuko n'uyu munsi bikogwa, aho hama hasohoka buri mwaka urutonde rw'abakinyi batunze gusumbya abandi haba muri Afrika, Iburaya ndetse n'ahandi. Mu mwaka wa 2015 urutonde rwakozwe rw'abakinyi b'umupira w'amaguru bo ku mugabane wa Afrika bari batunze cyane gusumbya abandi bose. Samuel Eto'o-Fils niwe yaje mu kibanza c'imbere. Ico gihe ariko kuri urwo rutonde harasohotse ko n'abandi bakinyi bari bafise amazina aremereye muri ico gihe, kandi n'uyu munsi uyavuze benshi barabibuka, ariko Eto'o-Fils yaje mu kibanza c'imbere, aho urwo rutonde rwerekana yuko ari we mutunzi wa mbere mu bakinyi b'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika, aho yaharurirwa miliyoni 202 z'amadolari y'abanyamerika, kogereranya n'imiliyaridi 755 z'amafaranga y'amarundi muri kino gihe. Kuri urwo rutonde rw'abakinyi b'umupira w'amaguru b'abanyafrika bari batunze gusumbya abandi bose mu mwaka wa 2015, mu kibanza ca mbere haraza Samuel Eto'o-Fils. Ico gihe yaharurirwa imiliyoni 202 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza ca kabiri haza Yaya Toure wakinira Manchester City. Ico gihe yaharurirwa imiliyoni 170 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza ca gatatu haza Didier Drogba. Ico gihe yakinira Montreal Impact, yaharurirwa imiliyoni 155 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza ca kane haza umunya-Nigeria JJ Okocha, aharurirwa imiliyoni 150 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza ca gatanu haza Nwankwo Kanu, yaharurirwa imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Nayo mu kibanza ca gatandatu hakaza Michael Essien, yaharurirwa imiliyoni 70 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza c'indwi haza Emmanuel Adebayor n'imiliyoni 57 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza c'umunani Obi Mikel n'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Mu kibanza c'icenda haza Kolo Toure yakinira Liverpool ico gihe n'imiliyoni 43. Nayo mu kibanza c'icumi haza Suley Muntari n'imiliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika. Nkuko n'abandi bakinyi babigenza iyo bariko barakura mu myaka, Samuel Eto'o-Fils nawe yarasezeye ku mupira w'amaguru, aca abandaniriza mu bundi buzima, ariko abandaniriza n'ubundi mu gisata c'umupira w'amaguru. Gusa Eto'o-Fils ari mu bantu bagiye bavugwaho amakuru atandukanye, kandi n'uyu munsi bikaba bikimuvugwaho, nkaho mu mwaka wa 2022 byatangajwe yuko inyifato yiwe itanezereje benshi, yaba bari baramukunze eka no mu bindi bihe bitandukanye, aho yabonekanye ku masanamu ariko arakubita umufotografe w'umumenyesha makuru. Ico gihe hari mu mwaka wa 2022, aho amasanamu yabandanije gukwiragira hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana Samuel Eto'o-Fils ariko ariruka inyuma y'umwe mu bakameramani b'abamenyesha makuru bariko barafata amasanamu, akamukubita ingumu ndetse n'imigere. Na amasanamu yafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022, inyuma y'urukino Brazil yari hejeje gutsindamo Korea ibitsindo 4-0, aho uyu Samuel Eto'o-Fils yariko arakurikirana ugo rukino. Aya masanamu yatanguye yerekana Samuel Eto'o-Fils ari kumwe n'abakunzi biwe, abafana biwe bamwishimiye, bariko barafata amafoto ya selfie ndetse n'ayandi atandukanye. Ariko igihe ariko arifotozanya n'abakunzi biwe, yaciye abona imbere yiwe haje umugabo ariko arafata amasanamu na kamera, aca atangura kumwegera aramukubita. Uyu ariko arafata amasanamu nawe yaramuhunze, ariko Eto'o-Fils abandanya kumwiruka inyuma gushika yaho abajejwe umutekano baje bagashaka kumuzibira, ariko n'ubundi abandanya
akabandanya kwegera uyu ariko arafata amasanamu gushika yaho amufata akamutera umugere bikaza kurangira yikubise hasi. Aya masanamu yarabandanije gushirwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'abakurikiranira hagufi umupira w'amaguru. Ico gihe bararwanije cyane igikorwa ca Eto'o-Fils, ico bavuze nk'igikorwa c'ishavu rirenze. Mbere ico gihe abatari bake basabye FIFA yuko yomufatira ibihano mu buryo budasanzwe. Ico gihe ariko ayandi makuru ku rundi ruhande yavuga yuko uyu munyamakuru yariko arafata amasanamu ngo yarasanzwe ari umunya Algeria, yaramaze iminsi ariko aranebagura ekipe y'igihugu ya Cameroon kubera uburyo ngo yari yitwaye mu gikombe c'isi aho yasezererwa idashitse kure hashoboka. Bikavugwa yuko rero Samuel Eto'o-Fils yabonye uyu munyamakuru ariko aramufata amasanamu kandi yaramaze igihe avuga nabi ekipe y'igihugu ciwabo muri Cameroon. Ibi ngo nivyo byadugije ishavu rya Eto'o-Fils nubwo yakoze igikorwa benshi bafashe nk'igikorwa kigayitse kitari gikwiye gukorwa n'umulegend mu mupira w'amaguru. Nubwo muri uwo mwaka Eto'o-Fils atahawe ibihano na FIFA, ariko nubundi yaje kuruhira guhabwa nyabihano n'ishiramwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi, aho ryahaye Samuel Eto'o-Fils umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon, Federation Camerounaise de Football ariyo FECAFOOT, igihano cyo kutitaba inkino mpuzamakungu. Nigeze kubwira yuko Samuel Eto'o-Fils nawe yahagaritse umupira w'amaguru ariko yabandanije awurimo, kuko guhera mu mwaka wa 2021 ni warongoye Federation Camerounaise de Football iyo bita FECAFOOT canke ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Cameroon. Samuel Eto'o-Fils rero bidatevye mu mwaka wa 2024 ishiramwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryaramuhaye igihano cyo kutazokwitabira inkino mpuzamakungu zari zitegekanijwe gukinwa mu kiringo c'amezi 6. Eto'o-Fils yahoze ari umusatirizi w'imigwi itandukanye nka Barcelone ndetse na Chelsea yahanishijwe kino gihano inyuma yo kwagirizwa guhonyanga ingingo zibiri z'amategeko ya FIFA agenga inyifato ibereye. Kino gihano yagihawe kubera inyifato yerekanye mu rukino rw'igice c'8 gishiri cyanyuma mu iganwa ry'igikombe c'isi yose ryariko rihuza abatarenze imyaka 20 ku ruhande rw'abakenyezi hagati ya Cameroon na Brazil ari kugenekerezo rya 11 ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2024, aho uyu mugwi wa Brazil iherereye muri Amerika y'ubumanuko yatsinda ibitsindo 3-1. Intsinzi ikaba yarabonetse mu minota ya nyuma ndetse iyo bari bongeyeko. Nkuko byari mu itangazo rya FIFA ico gihe, ingingo zijanye n'inyifato runtu, amabwirizwa agenga ihiganwa be n'inyifato ibereye ku bakinyi n'ababarongoye ngo zarahonyanzwe muri urwo rukino rwabereye i Bogota muri Colombia. Eto'o-Fils akaba yari yanarwitabiriye ariko bikaza kurangira afatiwe ibihano. Ico gihano yahawe nuko yabujijwe kwitabira inkino zose z'umupira w'amaguru zari zitegekanijwe kuba ico gihe, zarimo abaserukira abagabo n'abakenyezi muri Cameroon mu mice yose ndetse n'imigwi yo ku myaka yose. Ico gihano cyafatiwe Samuel Eto'o-Fils cyari kigize kabiri inyuma yuko yarahejeje kandi gutozwa ihadabu y'amadolari y'abanyamerika ashika ibihumbi 200 n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF mu kwezi kw'indwi kubera uguhonyanga amabwirizwa n'inyifato ibereye. Urwego rujejwe indero ibereye rwasanze Eto'o-Fils yarahonyanze bikomeye amabwirizwa ajanye n'inyifato ibereye, ubuntu hamwe n'inyifato igenga umukinyi mu ishiramwe CAF, aho yagirizwa gutera igikumu ku masezerano yo kuba umuserukizi canke ambasaderi w'ikampani yo gutigira yitwa 1xBet. Ico gihe abashingwamanza ba Eto'o-Fils bavuze yuko bazokunguruza urubanza mu kwiyamiriza iyi ngingo yafatiwe umukiriya wabo inyuma yaho itohoza rya CAF riburiye ibyemeza bikwiye ku birego bijanye no kugurisha urukino cyangwa ico bita match fixing mu rurimi rw'icongereza, ikaba manipulation de match mu rurimi rw'igifaransa. Samuel Eto'o-Fils yarabaye mu bihe byiza mu mwuga we wo gukina umupira w'amaguru haba i Burayi ndetse no mu gihugu cyo cya Cameroon, ariko guhera mu mwaka wa 2021 atanguye kurongora FECAFOOT akaba yaragiye aharigwa ko n'abantu batandukanye. Mu mwaka wa 2023 ishirahamwe riserukira imigwi y'umupira w'amaguru w'abatarabigize umwuga Club des Amateurs mu gihugu cya Cameroon barasabye Eto'o-Fils yuko yotanga imihoho kubera amakosa bamwagiriza ngo akomeye muri FECAFOOT, mu gihe uwo bahoze bakinana mu mugwi serukira gihugu yamwise umuntu atwaza umukazo ngo kubera ingene yararongoye iryo shirahamwe, akaba ariho bahereye basaba yuko yotanga imihoho. Samuel Eto'o-Fils yaramaze igihe kitari gitoyi atumvikana n'ubushikiranganje bw'ico gihugu bujejwe inkino na cane kwigenwa ry'umumenyereza w'umugwi serukira gihugu w'igihugu ca Cameroon mu ntango z'umwaka wa 2024, ariko mu nyuma aza kwemera igenwa
ry'uwo mubirigi. Naho yasa n'uwabyemeye, yatangaje yuko ari ugupfa kwemera kugira ngo ibikorwa biteze imbere umupira w'amaguru bibandanye. Haciye iminsi mike ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Cameroon FECAFOOT rirongowe na Samuel Eto'o Fils yarashizeho umumenyereza Dr Tinkengwi Mugu umumenyereza w'ifata kibanza w'umugwi serukiragihugu wa Cameroon. Aho rero ibyo byabaye mu gihe ubushikiranganje bw'inkino bw'igihugu ca Cameroon bwari bubandanije kwemeza yuko umumenyereza mukuru ari uwitwa Marc Blaise. FECAFOOT n'ubushikiranganje bw'inkino muri Cameroon batanguye kurabana nabi na cyane guhera mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2024. Ico gihe urwego rwa leta rwemeza yuko uyu Marc Blaise abaye umumenyereza mukuru w'ikipe y'igihugu. Ikintu rino shirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon ryaciye rirwanya ndetse iyi ngingo rikayitera ibyatsi. Aha ariko mu kwezi kwa gatanu FECAFOOT yaje kwemeza uyu mumenyereza, ariko abajwe biwe barabanka, arico gituma ubushikiranganje bw'inkino bwaciye bushiramo abandi Eto'o Fils yitoranirije. Mu gihe ibintu byasa nk'ibiriko biraca ku murongo, ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu muri 2004 umuriro warasubiye kwaka hagati ya Samuel Eto'o Fils arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon ndetse n'ubushikiranganje bw'inkino muri kiriya gihugu. FECAFOOT muri ico gitondo yazindutse iratangaza yuko yahamagaje umumenyereza mushasha w'ikipe y'igihugu Marc Blaise kugira ngo atange isiguro ku bintu byinshi yagirizwa byo kudakorana neza na federation ndetse no kudatanga ibyegeranyo no guhamagara abakinyi atabagishije inama n'ibindi bitandukanye. Igihe nama yagomba itangure haje kubonekana umuntu FECAFOOT itarigeze itumira, ariko akaba yari umuhanuzi mu bushikiranganje bw'inkino witwa Cyril Toro. Uyu mu by'ukuri nta invitation yari afise yo kwitabira inama. Samuel Eto'o Fils yaciye amusaba gusohoka agasubira mu bushikiranganje. Uyu nawe Cyril Toro yaciye asaba umumenyereza Marc Blaise yuko basohokana bakajana akareka kwitaba FECAFOOT yari yamuhamagaye, ikintu cyababaje perezida wa federation ariwe Samuel Eto'o Fils. Mu majambo akomeye Samuel Eto'o Fils yirukanye nabi uyu muhanuzi w'ubushikiranganje bw'inkino ku cicaro ca FECAFOOT imbere yuko asohora kandi Marc Blaise amwibutsa yuko muri Cameroon atari iwabo mu Bubiligi aho akora ibyo yishakiye. Amasanamu yagiye ahabona yerekanye Samuel Eto'o Fils ariko ramukanya na Cyril Toro umuhanuzi wo mu bushikiranganje bw'inkino, nuko Eto'o Fils amwereka icubahiro aramubwira ati ndagushimira cyane ariko utwubahe wisohokere. Perezida wa FECAFOOT yaramumenyesheje yuko ari hafi kwinjira mu nama. Umuhanuzi aramwishura ati ariko burya mfise amategeko y'umushikiranganje w'inkino Narcisse Muele Kombi avuga yuko iyi nama ishobora kutaba. Ariko Samuel Eto'o Fils yemeje neza yuko inama iza kuba uko byogenda kose. Aha niho batanguye kudugiriza amajwi. Umuyobozi wa FECAFOOT ashavuye cyane yahamagaye abajejwe umutekano kugira ngo basohore uyu muhanuzi mu bushikiranganje bw'inkino mu biro bya FECAFOOT. Uyu nawe mu gusohoka yaciye ahamagara wa mumenyereza Marc Blaise, umumenyereza w'umubirigi yari yashizweho na guverinema kugira ngo abe umumenyereza mukuru w'umugwi serukiragihugu wa Cameroon kugira ngo bigire batahe. Iba ariko byababaje cyane Samuel Eto'o Fils yari yasabye uyu mumenyereza kuhaguma kugira ngo baze kuganira, na cyane yuko ariwe bari batumiye uyo wundi ata invitation yari afise. Samuel Eto'o Fils yamutegetse kuhaguma ngo yitabiye inama yari yateguye, mbere anamwagiriza gukora politike. Aramubwira ati mbega uri kurakora politike muri Cameroon? Hariho umuntu umwe muri politike hano mu gihugu ca Cameroon, ni Perezida Paul Biya gusa, nta wundi. Aba bari basohowe mu nama ndetse na perezida wa FECAFOOT Samuel Eto'o Fils bace batangura gutukana, ari nako buri wese abwira mugenzi we amateka afise mu mupira w'amaguru. Samuel Eto'o Fils yaravuze ati ni jewe perezida wa federation, ibyo uri kurakora byose nigenda bifatira ingingo. Uriyumvira yuko ibi byose uri kuratugirira ngaha muri Cameroon no shobora kuza kubikora iwanyu mu Bubiligi? None ni kubera iki wiyumvira yuko ushobora kubikora ngaha iwacu muri Cameroon? Ntukwiye kumvugisha gutyo, nta nubwo ukwiye kunyishura gutyo nyakubaha mumenyereza, nije muyobozi ngaha, ibyo ntubyibagire. Ico gihe rero ugutumvikana byarabandanije ushika yaho hatumwa kw'inama hari ku munsi wa gatatu yari ifise intumbero yo kwitegurira igikombe cy'isi
mu rukino Cameroon yari ifitaniye na Cap Vert muri Angola rwari rutegekanijwe kuzoba mu kwezi kwa gatandatu. Yaba ubushikiranganji bw'inkino bwace butumiza ko inama yabwo eka na FECAFOOT nayo nyene ihamagara inama yabo. Ibintu byabandanije gucanishamo zino nzego zibiri zikurikiranira hagufi ibijanye n'umupira w'amaguru mu gihugu ca Cameroon. Umusaruro w'ibikorwa bya Eto'o-Fils byagarukiye gusa kuba perezida wa FECAFOOT inyuma yuko ahagaritse umupira w'amaguru yabandanije afashana cyane mu bikorwa by'ubugiraneza mu gihugu iwabo muri Cameroon. Aha ni nkaho mu mwaka wa 2021 yahuye n'ingabo zari zijejwe kurwanya inyeshamba zo mu mugwi wa Boko Haram mu gace k'uburaruko bwa Cameroon. Uyu Samuel Eto'o-Fils wanabaye kapiteni w'igihugu ca Cameroon ku magenekerezo ya 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 kuva hatanguye shampiyona nyafrika ihuza abakinyi bakina imbere mu bihugu byabo yitwa CHAN 2020. Uko byatangajwe na Samuel Eto'o-Fils Foundation n'umuryango ujejwe ibikorwa bya Samuel Eto'o-Fils, hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 kwezi kwa mbere gushika ku igenekerezo rya 28 kwezi kwa mbere mu mwaka nyene w'2021 Samuel Eto'o-Fils yari mu buraruko bwa Cameroon kumvo zari zijanye no kugarukira agateka kazi na muntu. Eto'o-Fils muri ico gihe yaratanze ibikoresho by'ishure ku bana bashika 1500 bari bashitswe ko n'ingaruka z'ibitero bya Boko Haram. Ama ekipe muri ako karere akaba yarabahaye ibikoresho byo kwifashisha mu bikorwa bya sport. Boko Haram yari maze imyaka myinshi yarabangamiye cyane akarere k'uburaruko bwa Cameroon, mbere uyu mugwi ukaba warafatwa nk'umugwi w'iterabwoba wari uzwiho guhungabanya umutekano w'abenegihugu muri kiriya gihugu. Imiryango itandukanye iharanira agateka kazi na muntu ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta kuva muri 2014 yari yamaze gutangaza yuko abantu batari munsi y'ibihumbi 3 bari bamaze kwicwa na Boko Haram ndetse n'abandi benshi batizaba. Ico gihe rero uturere twari tubangamiwe cyane arimo akarere ka Mayasava, Mayo-Tanaga ndetse na Rogon Eshari. Samuel Eto'o-Fils uretse kubahamagarira guhagarika intambara akaba yari yatanze n'ivyo bikoresho kugira ngo bifashe na cyane ugwaruka mu bijanye n'inkino eka n'abana bagizwe ko ingaruka na bino bikorwa bya Boko Haram kugira ngo bashobore kuronka ibikoresho by'ishuri. Nkundira tugane ku musozo w'ibyaranze ubuzima bwa Samuel Eto'o-Fils, ndakubwira yuko yatwaye igihembo c'umukinyi w'umunyafrika yitwaye neza inshuro 4 zose. Mu buzima busanzwe Samuel Eto'o-Fils arubatse, ni umuvyeyi, akaba afise abana ndetse n'umukenyezi umwe. Bivugwa yuko amusumbya imyaka nubwo atari myinshi. Mu mwaka wa 2014 haravuzwe inkuru yuko Samuel Eto'o-Fils yakoze ubukwe mu ibanga ridasanzwe. Ico gihe akaba yarubakanye n'umukunzi we bari bamaranye imyaka 10 yose bakundana, mbere bari baranabyaranye abana bashika kuri 4 ariko batarubakana mu buryo bwemewe n'amategeko. Samuel Eto'o-Fils n'umukenyezi we Georgette bakoreye ubukwe bwabo mu gisagara gito ico mu gihugu c'Ubutaliyani. Ubu bukwe bwabo ngo bukaba bwarakozwe mu ibanga ridasanzwe ku buryo na bamwe mu bagenzi ba Eto'o-Fils batari batumiwe muri no migigwa y'ubukwe bwabo. Mbere amakuru yuko no mukinyi yakoze ubukwe akaba yaramaze amasaha ashika 48 atarashobora kumenyekana ku bagize umuryango wa Eto'o-Fils cyo kimwe nabo mu gihugu ciwe ca Cameroon. Naho biruko bivugwa yuko ubu bukwe bwakozwe mu ibanga, ariko ngo imigigwa y'ubukwe ijanye n'imico n'akaranga ya Kinyafrika yari yabereye mu gihugu ca Cameroon imbere y'abagenzi, inshuti n'imiryango. Ivyo ariko bikaba byarabaye kera cyane kuko byabaye mu mwaka wa 2007. Gushika ubu rero Eto'o-Fils nawe yahagaritse umupira w'amaguru, ariko abandanya akora ibikorwa bitandukanye biciye muri FECAFOOT eka no mwishira hamwe yashinze kugira ngo akurikiranire hagufi ibijanye n'umupira w'amaguru yitwa Samuel Eto'o Foundation. Kuri bamwe bakuze yamaze guhagarika umupira w'amaguru, amavideo atandukanye aribonekeza ku mbuga zitandukanye aho berekana ubuhinga yari afise na cyane mu ekipe atandukanye yakinyemo na FC Barcelona, Chelsea, Everton, Andy Makachkara ndetse n'ayandi ma ekipe atandukanye. Natwe reka ibya Eto'o-Fils tubigarukirize ngaha, tugushimire cyane ariko kandi tukurarikire kubandanya ukurikirana ibiganiro mutegurirwa na Kings Family Burundi.